Il est bon mon pays. Il est bon mon pays. Niyo ndirimbo ya Steven Sogo dutanguriyeko. This is White Vision TV, TV online. Thank you kwa maze kukuba bakora sabone cyangwa subscribe, ndabashimira cyane. Amazina yanje ni Pastor Nahimana, shaka kunyitwa Israel. Timothea yose n'amazina yiwanje. Nyita uko ushaka, shimira cyane kuri mwebwe mwabaye mwaba mukora sabone. Ndabakengurukira cyane. Iyi ni imwe mu ndirimbo zafashe zirafatisha, ni Il est bon mon pays Burundi. Le bon pays c'est le Burundi. Nous sommes à la capitale, Bujumbura la capitale. Ndabaramutsa cyane, ndabashimira cyane kuri mwebwe tubana buri gihe. Mwe mukora commentaire, mwebwe musharinga video tuba twakoze. Thank you so much, thank you kabisa. Shimira cyane kuba ari karadufata amasanamu. Thank you and God bless you. Uyu munsi rero tugiye kwa tubana, ni Saturday, ni tariki 1 z'ukwezi kwa gatandatu. Ndabibutsa yuko igice cy'umwaka kiba kirangiye, igice cy'umwaka kirarangiye, dutangura ikindi gice cya kabiri cy'umwaka, twibukanya ko umwaka ugizwe n'amezi 12. Ubu turi mu kwezi kwa gatandatu itariki 1. Dushimira Imana yatugejeje hano. Tunababwira ko tugiye kwa tubana mu biganiro bigiye bitandukanye kuri White Vision TV, muri televiziyo zigiye kwa zibaha umunezero. Kuri wowe utarakora sabone cyangwa subscribe, akaniko kanya keza ubashe kuyikora kugira tuze tubamenemo kiziba cy'umunezero, uzoba wa mbere kuba udukurikirana. Uyu munsi ni ku munsi wa gatandatu, hari habariko baragira imanza zigiye zitandukanye. Tunifuriza ubugeni bwiza abasore n'inkumi kuri uno munsi itariki 1 bagiye kuba babikora cyane babikoze. Tunavuga imyiteguro myiza ku bageni bagiye kuba babikora mu ndwi zizoza cyane mwakuno kwezi. Big dedicated kuri Mr. G1 na Sheriwe bagiye kuba barushinga. Patrick Uwitonze na Sheriwe bagiye kuba bashinga urugo. Kubashinze urugo mu ndwi yahera, ndavuga Elize Irakoze n'umufasha wiwe, uyu munsi ari urugo rwiza. Aka karirimbo Indagano na Kanyu. Mr. Maître Cuisinier, ndavuga Maître Cuisinier wacu. Imyiteguro myiza kuri church yacu. Nta kindi nobabwira, ni imyiteguro myiza. Iyi ni Saturday. Thank you kuri mwe mwese mudukurikirana. Kuba tubana mu biganiro byiza, yaho mu buri gitondo muzoza murakurikirana ikiganiro Morning Kiss. Ikiganiro muzoza murumvirizamwo ibigiye bitandukanye. Abazoza barafata ingendo, abaja kubuzi canke handi, tuzoza turabana muri Morning Kiss, tubabwira nibizoba biba bigezweho muri uwo mwanya. Habamwo amajambo y'inkoramutima adufasha kuba tugira umunsi mwiza. Tutibagiye umurongo umwe wa Bibiliya canke 2 3 izoze yatugenga, na cyane cyane ku bakristo usubira kubaramutsa vuga ati Imana ishimwe ku barokotse canke kwabatije mu mazi menshi canke kubemera Bibiliya. Je tugiye kuzoza turabana igihe cyose, every day mu gatondo mu kiganiro Morning Kiss. Dushimira cyane aba boss ba Top Meat Service Burundi. Soon as possible mugiye kwa mukurikirana byinshi kuri iyi company igiye kuba iturosa ibigiye bitandukanye. Tukazobakira guhera ku muntu wese azobakoresha, twavuga ko ibintu bito cyane. Nizera neza ko tuzoba tugiye kuba tubana igihe kitari gito kandi muzonezerwa cyane. Ubu
ubuntu bw'Imana buzobane namwe. Imana ibahezagire cyane. Gukora sabone cyangwa subscribe na Gawan. Imana ibahezagire. Ciao ciao and God bless you.